radiyo nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije mwese mwazindukanye na radiyo nderagakura kaze muri ano makuru tugira ngo tubashikirize nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avunira akagohe abo bose bageze ico biyemeza gushitsa isezerano kugira ngo ikibuga citiriwe intwari kibandanye cubakwa. Inama shikiranganje yakoranye kuwa gatanu ndamukiza yaremeje rwandiko rwerekeye ikigega ibanki y'isi yose yifuza gushinga mu ntumbero yo kugwiza akazi no guteza imbere ubutunzi. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana asaba abayobozi b'indero mu ntara guhimiriza abayobozi b'indero makomine ko abigisha botegura neza abanyeshure kugira baze bamenye ca kibazo ca leta c'umwaka w'icenda cimirije. Izindi ngingo nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya duca tuja mu idonido. Nadia Shimirimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma makuru mugira mu yashikizwe na Anosiat Ndayizigiye ndasuye kubaramutsa ndabaha ikaze mu idonido ryano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avunira akagohe uwo wese yagize ico yiyemeza mu gutanga intererano yo kubaka ikibuga citiriwe intwari ko yo gikora vuba kugira kuko utazotanga iyo byo yemeje azocirwa umukenke. Ivyo yabivugiye kuri ico kibuga kuri wa gatandatu igihe yari yifadikanije n'abene gihugu mu bikorwa rusangi byo kubaka ico kibuga. Umukuru w'igihugu akaba yaboneyeho no gushikiriza agatererano kiwe ko kubaka ico kibuga intwari. Vyose birashoboka turi kumwe mugabo uwari kuraba ati none mu kigega ca leta ko tubona mu mahera yagenwe gukora mu mwaka iki kibuga kitarimwo bizogenda gute? Kiravuze nti amahera turayafise kuko abarundi umwe wese mu mutima wiwe aratunze, ukuri uratunze. Irya beto turiko turakora ntitwari kuririha amahera, none se amahera tutanze ubunye harya umuntu wese afise ikintu yakoze kuri iki kibuga ari uwaponze isima ari uwahereje amabuye twese harya n'amahera twatanze kuko biragurwa amahera wataye turawugenda ntagiye wigaye ngo ntaco natanze. Rero nkengurukire abemeye kuguma bita hariho akantu umukuru w'igisagara ca Bujumbura avuze ndasavye ntihagire umurundi twosanga yari ifotoje twaba tumara amaje abo bantu tuzoca tubandika kuri ya taburo bavuze abo bifotoje gusa kuko n'abashetani umuntu abesha bari wa shetani tuzoca tubandika kugira tubace kure ntibatwandukize kuza ukabivuga imbere y'abantu nzotanga ikintu gitaha. Ivyo birabaho n'akamaramaza abo bantu n'abashetani bakozwe mu kinyoma tuzoca tubandika kugira tubace kure kuko bo hava batwandukiza shetani. Ubuzi ko yavuze kabisa ntatange uwo tuzomuca kure kono shobora kubesha makungu ukavuga ngo turashoboye nko murazi iyi stade yo tunanira bo dutwenga no mwijabo ry'Imana handitse gugomba kubaka ngo baze ubibone neza ko bishoboye kuko ugabicira hagati bazogutwega. Reka tugende dushikirize akagaseke twazanye. None rero mwese ndabakengurukire kongere mwitanga abene gihugu mu gisagara ca Bujumbura iki gikorwa mwarakigize gwanyu iri ni iteka. Inama shikiranganje yo kuwa gatanu ndamukiza yaremeje urwandiko rwerekeye ikigega ibanki y'isi yifuza gushinga mu ntumbero yo kugwiza akazi no guteza imbere ubutunzi. Urwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta n'imigambi y'iterambere. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahogwamiye avuga ko inama shikiranganje yasavye ko ico kigega figa cyo tunganywa gushasha. Kwigenekerezo rya 14 Ruhuma mwaka 2023 ibanki y'isi yose yaratunganije inama yayihuje n'ishiramwe ry'amabanki urunani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana be n'ikigega cishinga abanyamitahe bato kimwe bita mu gifaransa Fonds d'impulsion de garantie d'accompagnement FIGA mu mpfunyapfunyo. Intumbero yo nama kwari kwereka abo bari bayitumiwemwo ingene ikigega kizoshigikira abikorera ivyabo ngaha mu Burundi ibanki y'isi yose ishaka gushiraho kizokora. Muri rusangi ico kigega ntikizoba gitandukanye cyane n'ikigega FIGA mu kugene gikora. Ibanki y'isi yose rero yashikiriza uburyo bubiri bushoboka. Inzira ya mbere nuko hogumaho ikigega FIGA conyene ariko gatunganywa ukundi gushasha nko mushira mu rwego
nshingwantwaro rwaco uwuserukira urunani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana be n'uwuserukira ishirahamwe ry'amabanki. Inzira ya kabiri nuko hojaho ikindi kigega hanyuma figa ikaba umunyamutahe ku rugero leta yoba yipfuza. Inama shikiranganje yihweje izo nzira zose uko ari zibiri yaciye ishinga ko hogumaho ikigega figa conyene mu rwego nshingwantwaro hakajamwo abaserukira abo bikorera ivyabo. Murazi cyangwa amatari murazi ko buramatari ari jewe mugacubesha murakunda umukuru w'igihugu wankabura amatari wawe nicariho cyane niwe mukuru w'ubutegetsi bw'igihugu mu ntara mugaca wigira ubundi mutegetsi wewe ku ruhande ndabwije ukuri uzosanga kugayabura amatari ubwo butegetsi bwiwe tubusambure neza cyane nawe nyene tumusambure ugayabura amatari ugaye watumye buramatari ubugaye n'uwatumye buramatari hariho abitwaza ngo gende mu mugambo uri ku butegetsi ngo webura amatari ngo wabaye nome par décret ngo naje nabaye nome par décret Ojego ni umugambo uri ku butegetsi ntuzontanga permanence aho naje weco rero uzombwira ngo sizo gutanga kuri permanence murigire biteze ko mutwara imigambwe baje. Mu makuru y'indero umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Hazarimana asaba abayobozi b'indero mu ntara guhimiriza abayobozi b'indero makomine ko abigisha botegura neza abanyeshuri babo kugira baze bamenye ca kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kwiga mu gice c'inyuma ya shure shingiro. François Hazarimana akaba yaboneyeho kwibutsa abayobozi b'indero mu ntara kubuza abayobozi b'amashure bazokora ico kibazo no kubakira kuri ayo mashure ngo bacitegurire bayabako kuko atabasha bwo kubikora bafise. Nagomba kandi kugaruka kuri concours yo mwaka w'icenda twaganiriye vyinshi sino bigarukako ariko ngomba kugaruka yuko mwofasha amashure kugira ngo yitunganye afashe gutegura abana baze bakore ico kibazo bafise umutima munda kugira ngo tuze turonke umwimbo mwiza usumba umwimbu twarose mu myaka iheze. Nivyo turakeneye yuko abana bamenya ariko kandi turakeneye yuko abana bamenya bazi ubwenge babitoye. Konkuru rero yabwiza gutangura gutegurwa kuva umwaka ugitangura kugeza aho bayikora. Ubu hasigaye amezi abiri adakwiye tubasabe muhimiriza abayobozi b'amashure nabo bahimiriza abigisha baduza umurindi w'ibikorwa kugira ngo abana baze bitaba ico kibazo koko bafise ubumenyi buhagije. Ariko kandi tuce tubabwira yuko tumaze kuronka amakenga y'abavyeyi bavuga yuko bariko barasabwa amafaranga kugira ngo muri ico gihe ca konkuru abana baze bakore konkuru barara ku mashure. Ivyo bintu mu bihagarike ntihagire amafaranga asabwa kuko ku mashure adafise indaro ntushobora guca uhakirira abana giturumbuka kuko nta vyankenerwa bihari eka mbere nta n'abarezi bo kuzokurikirana abo bana mwijoro bazoba bahari. Tubasabere yuko abagombye kwitunganya gutyo kugira ngo bagwize umwimbu bobangira bagakora uko bahora bakora. Nayo kubijanye n'ibiharuro bitangwa n'abayobozi b'amashure umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Hazarimana avuga ko hariho abatanga ibiharuro bitari vyo. Ni mugiye ku mbuga ngurukana bumenyi hamaze imisi hazunguruka ibiharuro by'abahevye ishuri bivugwa ko ari benshi. Umushikiranganje François Hazarimana akaba yasavye abayobozi b'indero bagiranye inama kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya ndwi ndamukiza ko boja gusuzuma neza ku mashure ko ibiharuro bitangwa ari vyo basanze hagiyemwo ububeshi abayobozi babikoze bakabihanirwa. Subira mukurikire umushikiranganje François Hazarimana. Dufatiye ko ivyo biharuro yuko abana bahevye ari benshi turahamagarirwa rero gukora isekeza kugira ngo uwo murindi ugabanuke. Ariko kandi twabonye yuko hari abayobozi b'amashure batanga ibiharuro vy'abahevye atari vyo kandi bakabigira nkana bigatuma igihugu cambara ibara ngo abana bariko baraheba ku murindi wo hejuru kandi uwo murindi atari wo bivuye ku bube gito bw'abayobozi b'amashure batanga ibiharuro atari vyo. Hariho mbere
n'intara bakoze amatohoza bakabona yuko abanyeshuri bavuga ngo barahevye batigeze baza no kwishuri. Twabonye yuko batanze imwe twita mu gifaransa ibiharuro bikuriye mu mutwe abana batigeze baza kwishuri. Dusabe rero mwebwe mwese murongo indero mu ntara mugende kuraba yuko bijya biharuro baduhaye vyerekana umurindi w'abana bahevye yuko bijya biharuro ari vyo canke atari vyo. Mugabo murabona yuko mu ntara imwe twamaze kubona yuko hari abayobozi bakoze amakosa babesha ngo n'abana bahevye kandi abo bana batigeze baza kwishuri. Dusabe nyakubahwa arongoye indero muri iyo ntara bitarenze mu ndwiza azobe yafashe ingingo kuri abo bayobozi bakoze amakosa amwe nayo. Nivyo bizoca bibera karorero n'abandi bayobozi kugira ngo bazohore batanga ibiharuro vy'ukuri. Ivyo biharuro nivyo turazi gituma babikora nukubera mu buryo leta iha amashure ifatira ku gitigiri c'abana bafise. Abayobozi rero ngo bitwaza yuko batanze igiharuro kinini ariho baca baronka uburyo bunini mugabo kugira ntibafatwe mu nyuma bagaca bavuga ngo abana barahevye kandi batigeze baza kwishuri. Tubasabe banyakubaho mujeje w'indero aba bayobozi b'amashure mubasubireko ibitigiri batanga bibe ari ibitigiri nyakuri. Mu makuru ajanye n'ivy'imibano abatwara ngo kwirinda gufata ingingo zitabereye kuko ngo zishobora kugira ingaruka no ku bana babo. Iyo ni impanuro yatanzwe n'urongoye umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR Pierre Claver Ndayicariye hari kuri wa gatanu mu gihe uyo mugwi wari kuramenyesha abanyamuramvya ivyo umaze gushikako. Pierre Claver Ndayicariye agahanura abarundi nabo muri rusangi gukomeza urukundo. Ni inkuru ya mugenzi wacu David Irakoze. Mwijambo ryo gushikiriza iyo ngabire buramatari w'intara ya Muramvya Diomede Nzambimana kaba yavuze ko bahaye iyo ngabire abo bantu nikora mu ntumbero yo kubafasha guhimbaza neza umunsi mukuru wa Pasika. Aca hamagarira n'abandi bene gihugu muri rusangi gukomeza ibikorwa by'iterambere bagwiza umwimbo kugira haboneke ivyo basabikanye. Iyo ngabire Muradutungaje twasabye siryo ryabonetse nariko ndabwira ko abatwara ngo bo kwirinda gufata ingingo zitabereye kuko ngo dushobora kugira ingaruka no kubana babo. Iyo ni impanuro yatanzwe n'urongoye umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR Claver Ndayicariye hari kuri uyu wa gatanu mu gihe uyo mugwi wari kumenyesha abanyamuramvya ivyo umaze gushikako. Pierre Claver Ndayicariye agahanura abarundi nabo muri rusangi gukomeza urukundo. Ni inkuru ya David Irakoze. Ivyo bikorwa by'uwo mugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi byari byahuje abarangurira imirimo itandukanye no mu bisata bitandukanye by'intara ya Muramvya. Mu ijambo ry'ikaze buramatari w'iyo ntara Diomede Nzambimana yavuze ko iyo ntara ya Muramvya nayo nyene yakozwe ko n'amakuba afatiye ku bwoko yashikiye Burundi, ariko akemeza ko ubu abanyamuramvya babanye neza mu butandukane bwabo. Intara Muramvya nayo nyene iri mu ntara zasinzikajwe n'ibiza canke amagume yagiye arashikira igihugu cacu muri kahise kacu. Ariko ico dukenguruka uno munsi nuko abene gihugu uno munsi babanye neza mu moko atandukanye mu migambwe itandukanye. Abari aho barifuje kumenya ko abanyazwe ivyabo bazoshumbushwa. Kuri ico umukuru w'umugwi CVR Pierre Claver Ndayicariye akaba yishuye ko ico kibazo kiriko kirigwa. Ivyo rero vy'imiduga impara opera ibi vyerekeye amatombe byose turiko turabikora mugabo biri mwibwirizwa hariho sentebe hagaritswe ariko inzego ziriko zirarondera urwego bobikorerako ariko ni birebire. Acavunira akago abatwara ko boza barafata ingingo nziza ngo kuko iyo zibaye mbi zishobora kugira ingaruka no ku bana babo muri kazoza. Ibyo usinya bizogukurikirana nawe utazobukiriho, wewe utakiriho umwana wawe izomuremera n'inshuti zawe. Murasinya ivyiza kugira musige izina ryiza. Umugani w'ikirundi batwigishije ngo urakora ikibi iciza caheze, murakora ikibi iciza caheze. Abitavye iyo nama bakaba barayishimye baca basaba ko ibyakozwe n'umugwi CVR vyomenyeshwa urwaruka. Ico dusa nuko hanyuma bibaye mwotubarira mukazana abana bacu kuko nabo bakabibona bakiga kuko turiko twiga akahise tukabimenya ingene twotambuka tugasha tumenya niyo turiko turaja tukamenya urukundo tukamenya guhariranira. Pierre Claver Ndayicariye akaba yasozereye ahanura baraho n'abarundi muri rusangi gukomeza urukundo. Mu miryango iwanyu ko mufise abana abandi
mufise abuzukuru mubashire ku rugendo rw'amahoro, urugendo rwo gukundana, urugendo rwo gukunda igihugu, urugendo rwo kubahana, kugira umubanyi ntacike umwansi, kugira twumve ko muri igihugu cacu twese tudahagurukiye urukundo, ubumwe, amahoro, tuzovyara abana ataho tubasiga kubera ko twateguye inzira y'ingwano hagutegura inzira y'amahoro. Mumenya ko umugwi Severe usanzwe washizweho hisunzwe amasezerano yarusha yo mu mwaka wa 2000. Ifashanyo igizwe n'uburengeti, imfungurwa hamwe n'amafaranga niyo yahawe abageze mu zabukuru n'abantaho nikora bashika ku 110 batowe ku mitumba 22 igize komine ya Muramvya kuri uyu wa gatandatu. Buramatari w'intara ya Muramvya Diomede Nzambimana yashikirije iyo mfashanyo ku izina ry'abatereye bose, akaba yamenyesheje ko babikoze kugira babipfurize umunsi mukuru wa Pasika, agahamagarira n'abandi kuza baragira umutima wo gufasha abatishoboye. N'ubunyene n'inkuru ya mugenzi wacu David Irakoze. Mwijambo ryo gushikiriza iyo ngabire, buramatari w'intara ya Muramvya Diomede Nzambimana akaba yavuze ko bahaye iyo ngabire abo bantu nikora mu ntumbero yo kubafasha guhimbaza neza umunsi mukuru wa Pasika. Acahamagarira n'abandi bene gihugu muri rusangi gukomeza ibikorwa by'iterambere, bagwiza umwimbo kugira haboneke ivyo basabikanye. Iyo ngabire ikaba yabigizwe n'ubureta, imfungurwa z'umuceri hamwe n'akabahasha k'amafaranga yo kwikenura. Abaronkejwe iyo ngabire ya Pasika bakaba bashimye ko kigoro k'abatware babo, baca basaba ko uwo mugambi wobandanya. Diomede Nzambimana buramatari w'intara ya Muramvya akaba yavuze ko ico gikorwa kitagarukiye aho, ko bagiye gushiraho mbere konte muri banki aho bifuza gushigikira ivyo bikorwa byo gufatana mu nda bazocisha kintererano bitabagoye. Mukamenya ko ivyo bikorwa byo gufasha abantu aho nikora mu ntara ya Muramvya byabaye no mu yandi makomine agize iyo ntara uko ari 5. Muri komine ya Muramvya gusa hakaba hafashijwe abene gihugu 110 bava mu mitumba 22. David Irakoze turagukengurukiye. Ni no kuri iyo nkuru yawe dusozereye ko amakuru twari twabateguriye, ariko abadufatiye mu nzira ndabibutse ibintu bikuru byari biyagize. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avunira akagohe abo bose bagize ico biyemeza gushitsa isezerano kugira ikibuga citiriwe Intwari kibandanye cubakwa. Inama shikiranganje yakoranye ku wa gatanu ndamukiza yaremeje urwandiko rwerekeye ikigega ibanki y'isi yose yifuza gushinga mu ntumbero yo kugwiza akazi no guteza imbere ubutunzi. Makuru y'indero muvise ko mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana asaba abayobozi b'indero mu ntara guhimiriza abayobozi b'indero makomine ko abigisha botegura neza abanyeshure kugira bazi bamenye ikibazo ca leta cyo mwaka w'icenda cimirije gukorwa. Ku isaha 12:43 niho turangirije amakuru twabateguriye. Mwakoze kuba mwayateze abiri. Na Nadia Nshimirimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma yakoze. Mugire umunsi w'Imana wa Pasika mwiza.